kuko ntunzi ibitungwa byose bizoza biranyigukira kugira nanjye ndonke amafaranga inze ndafasha abagwaye n'abamugaye nabangize Yesu ashimwe. Amen. Wakutoye kabisa, Imana iguhe umugisha. Yesu azuri. Amen. Yesu araboneye. Jewe umunsi w'Imana abandi basenga pasiteri yavuga ati uwo munsi hariho abantu baza gupfa muri urushengero mwese muhaguruka aho ndi umutima wararandutse n'intebe nahaba kwiyuka ndahaguruka hagurutse hageze umwanya wo gutaha ku kazi twakora abagenzi bari bari bize mu gitondo yuko twajyana ku kazi ndaha ndavuga ati uyu munsi ndagiye gusenga iyo ngira gatatu niyo nshika ntagiye gusenga ndaza ngaha nje ngaha numvise yuko mu bagenzi twakora n'akazi abandi dusanganye imodoka yamugonze n'umumotari arahapfira mu mwanya ndavuga ati abari je nari gupfa bwabo bundi Imana ishimwe mu rwego twabamenyesheje Imana yaratabaye kubera burya bwoba n'ijya mbi wari ufise ijya mwe gutera ubwoba wari urupfu rwari hafi yawe none ushimye Imana ko yagutabaye ukomera amashi umwami Yesu. nabayeho n'umuntu atembera i Tanzania n'ahandi nabayeho n'umuntu akorera shetani ashaka n'abakorere bose nkorera Imana na shetani ndasanze bidakunda Imana narayikorera nkagenda mu rushengero nkasenga umwanya ariko ndasenga nkaca mvayo mvuye shetani yavuga ati ubu ni wa mushere jewe ngaha wenda gushiraho aho nyene ndacamboreka ntaho naboreka nkaca gwana narifise umuzimu shetani yari yanteye i Tanzania ntabwo umutima wacu yabikomeye yamubi jewe ntabwo Imana abakurikiranye kandi uje kumburanya bukeye ntiwambona gace usanga ndakana kagira nk'inaha ukambura kumbura kuratera inkuru na jewe nyene watuhinduka kana mpinduka kandi ari wewe jewe kantera inkuru kambaza ati bino bintu byagenze gute kujya mu ngo n'akaya kwaje jewe kujya mu ngo ahubwo n'umusazi kumbe ari jewe ngaho ndaburiyo niyukirajya kubera mw'ijoro nararota je ndafise umugore n'umwana nararota ndamye ku gitanda ukandagira amanutse ukumva kiriko kiramanuka cyaramanyuka hajya ndose mpamutse niyumvira umuntu tuko turarwana cyane nkabona kirakoroza umugore yiruka iwabo agenda agasaba imbabazi akagaruka agarutse akavuga ati je n'ubundi wuzonyica uwo mudayimoni yaragerageje ku rugendo rwaho jesu nasenga muri Gatolika nagiye kubatirisha umwana w'iyo minsi iheze ndamubatirisha ikintu cambabaje n'iryo joro nararwanye kubera akabiri barantabwira ko impuzu usigaranye abananiye n'umupira amapataro yo narifise yakomeye zose zirashaka ubu rero bimeze gutya ubu ubwo runtu ndumva ko rwamvuye kuva uza gukizwa baragiye ubu umuntu yakubona uko muri wawe icyanyuma noshima rero naje ngakwagane shetani yavuze ati wewe ndakuvuna inzira zose je naravuye mu maraso jewe ukuguru kwange na nk'uku kwavyimba ndaza ngaha wenda gusanga aho imbere y'urushengero ucubwira ati umukozi w'Imana cyagenda agusengera naciye yarasengera amubwira byose ibyambaye aravuga ati ko hatuye mw'izina rya Yesu ritsinda kwa ruguru navuye ngaha nyene nambuka kwakize ndakomeye nta maso nabigera numva mu buzima ariko mudayimoni yarangiye mu kwegate amaso mugo bizokira mu izina rya Yesu byose kandi sinzosubira kumukorera shetani sinzosubira kumukorera mu izina rya Yesu atsindwe mu izina rya Yesu. uko Imana yandangira umugisha. Amen. Ariko abakunzi b'Imana ni mukomera amashuri y'Imana. Uzobandanya wundi munsi umwanya uragiye wundi munsi Ewe nani ndashimira Imana kandi sote ngaha kuwa Mungu nari mfise abana batatu tuvuye ngaha gusenga twese hajya
basimbanye barabara bakimara kugonga ariko ndashimira Imana ko atacyo yabaye yarakomeretsa akantu gatonya ibyo ndabishimira Imana ko Imana yandindiye umwana. Amen. Ikindi nacyo nshimira Imana marafite kinini ya estoma nari narabuze amahera yo kujya kwipimisha ngo menye ibyo ngwaye ariko ubu narayarose Imana yampeza agenda kwa muganga barambwira ko estoma yamerewe nabi. Hariho n'ubundi muntu Imana yakoresheje aritanga arambwira ko azomvuza. Yesu nashimye. Amen. Yesu nashimye. Sengero ry'Imana ndabasabye mu mpera amashimana. Ibi yahishuwe. Hama ivyo pasiteri yavuze ko dimanche navyo vyishuwe. Amen. Hama ikigira gatatu kwa kabiri narabohotse kubera nari ifise ikintu kikina mu nda nk'umwana ariko kwa kabiri nawe nyene narabohotse. Izo nivyo nari mfise shimira Imana. Ibyo twavuze kwa Mungu byamaze gushika. Muzi ko Imana hari abantu nyarukiritse. Uyu munsi nawe tunyarukirize mu izina ryawe. Nyarutsa mwiyindi. Haleluya. Nanje shimira Imana kungene ku munsi wa gatanu Imana yankingiye isanganya nshitse ngaho kuri station twari kumwe n'umugenzi aho twojabutse amakinga aragongana baza kutugwa ko nk'uku ariko shimira Imana ko bataduhitanye ntibyari byoroshe kandi nabo nyene ntacyo babaye. Umwami Yesu nahabwa icubahiro. Amen. Amen. Ngiye gushimira Imana ko yagijije ubwoba nabonye ko nakutse nteba ntahamagaye ko Satani Kabisa. ikindi cya kabiri baratubwiye ko tubishize mu minwe y'Imana ko tubwira indwara zose dufise. Zose. Nari ndwaye umugongo naraje murasengera ariko ndatoka n'uvume ndi takizi kuwa kabiri niko ndatambuka nja mu kazi nza numva anaporojeye murayizi ko ikweguka nka elastique numvise ikintu mu mugongo kinyegeranya neza numva ndarebye mfise ingufu ndumva nezerewe cyane cyane. Haleluya. kandi bandanye mpezagire mu muryango n'abandi bari barwaye narabashize kuri samisho barakira. Shimira Imana. Ukomera amashyi.